umwaka utanguye ni umugenzo mu bwa Cndd-Fdd guhurira hamwe mu gisabisho cyo gushimira Imana ingene yatuyoboye mu mwaka uheze, tuyisaba kandi kuzotuja imbere mu mwaka ubutanguye. Ubuserukizi bukuru bw'umugambwe Cndd-Fdd Nyeniteka rero ridasanzwe ryo kubakira muri kino kibanza cyiza cy'amasengesho, aho twahevye ibikorwa byose, imirimo yose twari dufise, tukaza ngaha kugira ngo dushimire Imana, tuyishimire ku byo twaranguye, tuyisabe kandi kutuja imbere mu byo tugiye kurangura. Bagumya banga mwese, bakiya rugamba mbonera kure, namwe batumire bahira. Ikivugo cyane masengesho turimwo ni twereke Imana ibikorwa by'amoko yacu, nayo izoduhezagira idushikane mu Burundi bwifashe mu 2040, Uburundi buteye imbere mu 2060. Ico kivugo cisunga ijambo ry'urufatiro dusanga mu gitabo c'Imana rivuga ngo uhoraho azokugururira ijuru ari ryo bubiko bwiwe buninahaye, ngo ahe igihugu canyu imvura mu gihe cayo, ahezagire n'ibikorwa by'amaboko yanyu byose. Amahanga menshi azoza kubagurana, ariko mweho ntimuzoja kubagurana. Iri jambo ry'Imana twisunze muri aya masengesho rije ryunganira imbonakazoza y'igihugu ku Burundi bwoba ari igihugu cifashe mu 2060, igihugu giteye imbere mu 2060. Nagirenche akarongo ngaha nongera asa n'ukebura benshi mu ndongozi canke abagumya banga, eka mbere n'abandi barundi bakivuga ngo imbonakazoza ni yanyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu, ni imbonakazoza y'igihugu twese duhamagariwe kuyishira mu ngiro. Tumushimire mbere ko yatugiye imbere nk'umuvyeyi, Imana ikamukoresha ikatwugururira amaso, tukabona aho turi niyo dukeneye kuja. Tumukomera amashi. Nuko rero ijambo ry'Imana ribitwibutsa, Imana ihezagira ibikorwa tuba twaranguye. Nitwarera amaboko tukajya mu kondora zosi, iryo hangiro ntizoshobora kuzopfa tuyishitseko. Nkuko rero indongozi kizigenza yacu Nyeniteka Perezida Evariste Ndayishimiye na leta y'u Burundi badasiba kubiduhamagarira, dutegerezwa umwe wese ku ruhande rwiwe gukura amaboko mu mpuzu, guterera umuganda mu iterambere ry'urugo rwiwe n'iry'igihugu. Imiryango y'abarundi twese iteye imbere n'igihugu izoba giteye imbere. Burya nta gihugu gitera imbere abene igihugu bacu bari mu bukene. Ikimenyetso cy'iterambere gipimigwa ku kugene abene igihugu babayeho, ni ukuvuga ingene bafungura, aho baba, inyubakwa rusangi ziri mu gihugu, aha tuvuga nk'amashure, amavuriro, amabarabara, amazi meza, umuyaga nkuba n'ibindi byankenerwa bituma umwene gihugu abaho neza. Bagumya banga mwese, bakiya rugamba mbonera kure, batumire bahira. Mu mugambi Cndd-Fdd ari nawo leta irongoye igihugu ikomoka ko, iyi mbonakazoza twayigize iyacu. Tuza twaratanguye guhimiza bene gihugu muri rusangi, na cyane cyane abagumya banga w'umugambi wacu Cndd-Fdd gufata iya mbere mu kwijukira ibikorwa by'iterambere nk'uburimyi n'ubworozi, kugira ngo imiryango yose ironke ubuzima bwiza mu bijanye no gufungura, uburaro n'ibindi byankenerwa. Tumaze igihe dusanga abarongoye abandi mu mugambwe mu mitumba, amazone n'amakomine, kugira ngo tubashire ku kivi twisunze iyo mbonakazoza. Si uguhimiriza gusa, ariko dusaba abagumya banga kubera abandi akarorero mu kugira ibivi rusangi,
bakora nk'abagumyabanga mu ntumbero y'uko n'abandi bene gihugu bo bigana maze bakaja hamwe mu kwiteza imbere. Ni muri iyo ntumbero mu mitumba yose igize igihugu cacu abagumyabanga bagiye baratunganya amatuta y'ibiti harimo n'ay'ivyamwa. Ubu mbere bakaba baza bahejeje kuyatera haba muhiri wabo canke matongo ya leta. Mu biti biterwa harimo na cane cane igiterwa c'ikawa kugira ngo ejo gisubirane iteka gisubire kwinjiriza igihugu amafaranga mva makungu, igihugu naco kironke amafaranga mva makungu gikoresha mu kugura ibintu hanze. Bagumyabanga mwese bakinyarugamba mbonera kure batumire bahire. Basogokuru barayamaze ngo n'Imana igira himaniye. Nitutakora ngo twiteze imbere tuzoguma mu bukene maze imyidogo mu bene gihugu igume igwirirana kuko bose bazoba biteze ko ari leta itegerezwa kubarosa ivyankenerwa. Turime vyinshi dukoresheje ubuhinga bwa kijambere tuzoronke umwimbo mwinshi, turonke ivyo dufungura n'ivyo dushwara ku masoko. Nta leta nimwe kw'isi ishobora gutuma ibiciro vyankenerwa bigabanuka ata mwimbu uhagije ubonetse mu gihugu. Umuti urama w'ubukene ni ibikorwa vy'abenegihugu bose ata numwe avuyemo. Umwe wese rero atahure ko ategerezwa gukora amaboko mu mpuzu, agakora kugira yibesheho, yongera besheho abamukomokako canke abakomokako iyo bageze mu zabukuru. Nitwamara gusohora amaboko, Imana izobona umuruho wacu maze nayo nk'uko yavyemereye abayizera itwugururire ijuru, iduhezagize imvura ku rugero rwiza no mu gihe cyayo, ihezagire ibikorwa by'amaboko yacu hanyuma dutere imbere. Ni muri ico gihe cyonyene tutazoba tugitega amaboko amakungu, ahubwo ariyo aza ngo tuyafashe. Nk'umugambwe uramutswa igihugu ni igikorane cyo gushimira Imana, ni akaryo keza ko gusubira guhamagarira abarundi bose atanumwe avuyemwo kwama twibuka ko ntaryo amazi masabano atamara imvyiro kandi ko akimuhana kazi imvura ihise. Bagumyabanga, umwaka twaraye turangije twawubonyemwo Imana mu buryo budasanzwe. Nk'abagumyabanga turafise byinshi byo gushima, kubona yaratuzigamiye igihugu n'indongozi zacu. Ivyo vyonyene birakwiye ngo tuyihimbaze, tuyishemeze, tuyigine. Igihe cyose umwasi yaduciriye icobo, Imana yacu yaduciriye icanzu. Mu mwaka wa 2023 ibigoye ntivyabuze, ariko ntaho twisanze Imana yaduhevye. Haba mu gihugu canke mu makungu, Imana yarahaye Uburundi ikibanza ciza, nihabwe icubahiro. Ndangize nsubira gukengurukira Imana rugira byose, yo yamana ntaryo itwitwararitse twebwe abarundi mu kuduhezagiza ibihe by'imvura byiza n'akazuba kari ku rugero rwiza, maze tuyisabe umutima n'ubwenge byo guhinduka kugira dutere indi ntambwe mu iterambere, maze igihugu cacu kizoba ari igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, yiteye imbere mu mwaka wa 2060. Ni kuri aya majambo y'umwizero tuguriye icese aya masengesho y'imisi 3 mu mugambo Cndd-Fdd. Imana y'abagumyabanga iragahezagirwa imyaka n'imyaka. Murakoze.